bantu mwemera Imana hanyuma mukayitera akagere canke mukayihakana mugatera akagere ekleziya y'Imana mutigaruye hakiri kare uzoheza ubuzima bwanyu nk'ayubo ikibi yaragikoze kwa Président ariko si ubu yarahwereye no guhwera uwo Manuel ntakiriho ariko ngo yari yatumiwe kujya nyene abantu bazi kutugenegene batumigwa ibukuru kugira ngo baze kuryosha ibiyago hanyuma yaravuze akantu k'umuduri nyene wiwe akavuza ngo diriri ngo twakize abanyamahanga ntituzokira ibinyamasunzu bati mbega ibyo binyamasunzu uwo Manuel avuga musero mu gukengurukira umukama wacu yemeye kudupfira ngo aducungure muze dusaba Imana inema n'ubutwari bwo guheba ikibi cane cane cube gito nk'ubu bwa Pilato yabonye ukuri nta gukurikize akigira sindabibazwa kumbure yiyumvira inyungu ziwe n'izabiwe. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Kristo muryango w'Imana. Uyu munsi w'umukama dukunze kwita umunsi w'ibisandasanda by'ukuri nk'uko liturujia ibitwigisha n'umunsi w'umukama w'ibisandasanda mugabo kandi n'uwo kubabara k'umukama wacu Yezu Kristo nkako nyene nk'uko mwabibonye muri nkuka y'imisa twama dutangurira kuri wa mugirwa waho Yezu yinjiriye Yerusalemu bakamusanganira nk'umwami kandi nyene yari umwami ariko nk'uko inkuru nziza iherekeza uwo mugirwa yabitomoye Yezu ntiyashimye kwakirwa nk'abandi bami ico gituma bamutweretse aje yiyicariye ku gitwazi c'indogobwe turamaze kubibasigurira aho abandi baza bicaye ku ifarasi igitwazi c'abagwanyi cerekana umwami aje yitwaje ububasha bwo gutsinda abansi akoresheje inguvu n'igikenye kandi burya abayuda umwami nk'uwo niwe bari biteze kuko bari bakeneye umuntu aza kubakura mu bukoroni bw'abaromani bari biteze rero umwami azokoresha inguvu afise ububasha bwo kubafasha ngo biganzure abakoroni. Yezu mugabo aje yiyicariye kuri iki gitwazi c'indogobwe igitwazi gitekanye igitwazi giciye bugufi igitwazi c'amahoro aje yiyicariye kuri mwe n'ico gitwazi kuko nyene aje nk'umusuko w'Imana kumwe twavyumva mu gisomwa ca mbere umusuko w'Imana atakindi yizigiye atari Imana se gusa. Yezu rero tubwirijwe kwitega no kwakira kuri Pasika si Yezu wo mu byifuzo byacu nk'uko bene Israeli bipfuza umwami yoza kubakura mu bukoroni bw'abaromani si uwo Yezu tubwirizwa kwakira tubwirizwa kugomba gukurikira ni Yezu nyabuna nk'uko wenyene yashimye kutwiyereka umwami yitonda umwami w'urukundo n'amahoro umwami yemera no kubabara aho ukagira abababaza gushika naho yemera gupfa
aho kugira uwo yica canke yicisha. Nguyo rero umwami Yezu tubwirijwe guha ikaze mu buzima bwacu, kandi natwe tukarondera kumwigana mu buzima bwacu ngo tubegwe kuba abana b'ubwo bwami, tubegwe no kuba abavukanyi ba Yesu. Ku ijambo rya kabiri nk'uko nabivuze, uyu munsi w'umukama ni kandi umunsi wo kubabara k'umukama. Ngako nyene ijambo ry'Imana ryose cane cane inkuru nziza Eklezia idutegekaniriza yerekeye ukubabara n'ugupfa k'uwo mwami Yezu yemeye nyene gupfa kugira uwo yica canke yicisha kugira ngo tubone kurokoka. Iyi nkuru nziza twama dutega amatwi buri mwaka itumenyesha ibyo kubabara kwa Yezu. Mugabo rero muri liturujia bama bafise ukuntu babitondeka bimeze nk'ishure, ishure ryo gusenga ridufasha gusenga, ishure ridufasha no gutera imbere mu kwemera kwacu. Nk'uyu mwaka bita umwaka A, umwaka wa mbere, ni umwanditsi w'inkuru nziza yitwa Matayo, niwe adushikirije inkuru nziza. Matayo. Kandi umwanditsi w'inkuru nziza wese, naho bose bavuga ibyo kubabara k'umukama wacu Yezu Kristo, umwanditsi w'inkuru nziza wese arafise ibyo ashingirako, ibyo ashimangirako kurusha uwundi, akabishimangirako kugira ngo hagire icyo atwigishije nkumbura abandi batatumenyesheje. Rero muri uyu mwaka ni umwanditsi w'inkuru nziza Matayo. Mwumvise ko we atangurira iyi nkuru nziza yiwe ku buhemu bwa Yuda, ku buhemu bwa Yuda, akayihereza ku ihambwa rya Yezu. Mbere baca batubwira yuko abantu baciye bagira bati bazohava baza kumwiba, baze kubesha yuko yazutse, bakaza gusaba ngo Pilato ngo abaha abarinzi, nawe ati musanzwe muzi ingene barinda, genda mugire uko muvyiyumvira. Inkuru nziza ya Matayo yo kubabara k'umukama wacu Yezu Kristo ihera ku buhemu bwa Yuda, igahereza ku ihambwa rya Yezu, nuko guhazana ngo bagire abarinzi. Byose rero biri nico bigomba kutwigisha, nukugira ngo tuzirikane icyo kubabara kwa Yezu kutwigisha kuri Yezu wenyene ubwiwe. Turabe ngene Yezu yavyifashemwo, mugabo kandi turabe n'ingene abigishwa ba Yezu bavyifashemwo muri ivyo vyo kubabara k'umukama wacu Yezu Kristo. Rero muri indwi yose, muri kakanya kuko muzoza murazirikana, muze musubiremwo ivy'inkuru nziza ya Matayo, iyihera ku buhemu bwa Yuda, igahereza iyi nkuru nziza ku ihambwa rya Yezu. Mubizirikane muti mbega Yezu tubona yavyifashemwo gute? Mubizirikane muti mbega ababigishwa ba Yezu bavyifashemwo gute? Turetse Yuda wewe mwumva yahemutse, ariko murumva na bamwe ba Petero bose bari baraheba karengwa ati nukugupfira tuzogupfira bikenewe. None ngo byarabananiye no kumara gasaha ako kamwe gusa badasinziriye, baciye biryamira barasinzira, kandi bari bavuze ngo nukugupfira tuzogupfira. Isaha imwe irabananira yo guterama ngo bapfunge baraba Yezu igihava kimushikira.
abigishwa ba Yezu hagira ico batwigisha. Byongeye Matayo niwe wenyine atubwira ko Yuda yasabye amafaranga 30 abasaserdoti bakuru kugira ngo agurishe Yezu. Iyo detaye ako kantu mugasanga muri Matayo. Niwe kandi atwereka ko Yezu yagerageje gukebura Yuda uko yabishobora kose, akamukebura kugira ngo amwumvishe ko ikibi yagira kore ari kibi, akanamwita umugenzi kugira ngo yigarure. Mugabo ivyo byose byabaye ibyo busa. Matayo ni nawe kandi atubwira idonido ko amaherezo ya Yuda yahavuye aba ayo kwimanika. Ibyo byose bigomba kutwumvisha ko iyo umuntu yamaze guterwa iteka ryo kuba hafi ya Yezu no kumugendanira nka Yuda, iyo amuteye akagere cyane cyane akurikirana inyungu zitanashemeye nka Yuda, amaherezo yiwe ntagira uko avugwa. Burya uko kwimanika kwa Yuda ntimwumve mwo gusa gufata umugozi ukiyahura, ni nyabona ugusigara utagira yuva niyuja mu buzima. Hamwe ubona ko kuri iyi si ata muntu n'umwe akigukunda, maze ubuzima bwawe bukakuyobera gushika naho nawe nyene wiyanka. Mwibaze yari yagombye ayo mafaranga, sinzi igiciro umuntu yoyagereranya ko mu marundi y'ubu, ariko ngira ngo yari amafaranga ngira ngo afadika. None bayamuhaye, ariko naho bayamuhaye aho kugira ngo amugirire akamaro, arabuze akamaro yomugirira. Agombye no kuja kuyasubiza, none barayanse. Ngo agiye no kuyaterera mu gisengero, none mu gisengero bagize bati pu, murakuraho ivyo bintu by'amaraso ntitubyakiriye. Kubura iyuva n'iyuja kuko wahemutse, kuko wikuye ku Mana, kuko wahemukiye umugenzi. Iryo jambo rirahambaye cyane. Urahava wewe nyene ukiyanka. Burya ukwiyahura nuko uba wamaze kubona yuko ku isi yose usigaye uri wenyene, uri karadoga, nta numwe akigukunda, none nawe uriyanse. Nico gituma wiyahura, wibaza ngo ugiye kwigirira neza, mugabo ugasanga wigiriye nabi. Bantu mwemera Imana hanyuma mukayitera kagere canke mukayihakana, mugatera kagere ekleziya y'Imana, mutigaruye hakiri kare, murahakwa kuzoheza ubuzima bwanyu nka Yuda. Ntimukabuheze nka Yuda mufise abahanuzi. Nimwigarure musubire ku Mana. Imana yo ni munyakigongwe, ntizobateragiranwa ngo kuraho. Imana n'umuvyeyi irabakira mwese, ntihagire uwihebura. Naho yoba yaragiye kure y'Imana akayitera akagere, nyabuna nagaruke. Imana iramwiteze, yarinze yemera no kudupfira, ntiyoreka kwakira uwigaruye. Ikindi Matayo agomba kuduhako inyigisho n'uru rubanza rwa Pilato. Wumvirije neza, harimo ibintu uyu mwanditsi asa n'uwisangije. Matayo aratwereka neza ubwa mbere ko n'umugore wa Pilato yari yabonye neza mu ndoto ko Yezu ari intungane. Ngo yamutumye ko intumwa ati yamara uwo muntu ntihagire ico mumugirira, jewe nabonye mu ndoto ko uyu muntu ari intungane. Iryo jambo rirakomeye. Umupfasoni arinze yitora
Yari kare hariya akagira ati umushinga ntahe wanje havagwa mu rudubi, akamutuma kw'intumwa. Iryo jambo riba rikomeye cyane. Matayo aratubwira kandi ubwa kabiri ko na Pilato wenyene ubwiwe yabona ko Yezu ari intungane. Pilato we ntiyabivuze gusa mu majambo, ngo yaranakaravye kugira ngo arabe yuko yobyikurako. Bantu mugomba gufata dushe mwibaza yuko muciye mwikura kw'inabi mwakoze. Dushe ntizobaheza akabi mwakoze. Pilato yarakaravye aya mazi yo ku mugezi, mugabo ikibi yaragikoze kandi kiramwagira. Pilato nawe yari yabonye yuko ari intungane. Matayo aca yerekana ubwa gatatu kw'isinzi ry'abantu ryo litagomba kumva ko Yezu yoba ari intungane, ku buryo rinemanga ko amaraso y'iyo ntungane yobahama ngo n'urubyaro rwabo. Ibyo byose Matayo abivuga bishimangira kugira ngo twumve ubube gito bwa Pilato n'ububi bw'ico gicumuro c'ukwicisha Yezu, kandi babona ko ari intungane. Si ibintu bagize batabona ko ububi rero bw'ikibi naha buhagaze, gukora ikintu nkana. Yezu amaze gupfa, Matayo na Mariko baca berekana ko intwazangabo iciye yemera ko Yezu yari umwana w'Imana. Ati bwa bundi yari umwana w'Imana. Yezu agipfa, urupfu rwiwe icambere ruvyaye nuko ruvyaye umukristu. Aciye yemera, kubera urwo rupfu rwiwe aciye yemera ati bwa bundi yari intungane. Urupfu rwa Yezu ruradufasha gushikira ukwemera byari byanse ko dushikira. Iyi ntwazangabo ibwirizwa kuba yari mu bandi bose bari ko arakoma induru ati napfe nimuduhe umugizi wa nabi baraba yotuma. Ariko kubera urwo rupfu wa Yezu aremeye ko yari intungane. Nukugira ngo tumenye ku rupfu rwa Yezu rwaciye ruvyara ivyamwa by'abemera Imana. Ikindi Matayo yongeye ko ngaha nababwiye ni iki cerekeye c'abarinzi abaza gucunga imva. Yari no gushobora kutakivuga, mugabo yashimye kukivuga. Agomba yemeza iki? Agomba dushobore gutahura ivyerekeye izuka ry'umukama. Ntitugire ngo ni ivy'imbe, tumenye yuko izuka ry'umukama ari kinyegezwa cy'ibisigabwenge. Aba barinzi bose murumva bari baronse amategeko yuko barara barikanuye, kandi nta nkeka ko baraye barikanuye. Ariko Yezu yarazutse, ntibamubonye azuka. N'abagerageje kuraba ukuntu bo kwigovyora, murazi ivyo bavuze ngo yahengereye ngo dusinziriye tubona arazuka. Wewe wobona wasinziriye urashobora kubona? Yahengereye dusinziriye tubona arazutse, ntushobora kubona wasinziriye, ntibikunda. Matayo aratubwira ivyo rero vyerekeye yuko hariho n'abarinzi, ngo tumenye ko Yezu naho yazutse, izuka ni kinyegezwa c'igisigabwenge kitashobora kubonwa n'abantu.
ngira ntibanasinziriye no gusinzira mugabo ntaco babonye. Byongeye uruhafu basanze rugaragara. Yezu yarazutse, naho bagiye bagacunga uko bashobora kose. Yezu yarazutse, ni muzima kandi n'abamwemera bose, naho bazopfa nk'abandi bagahambwa mu cobo, bazozuka nta gisivya. Nico gituma dukengurukira Yezu kuba yaradupfiriye ngo tubone kurokoka. Iyo akaza ari umwami abohora gusa bene Israeli ubukoroni bw'abaromani barimwo, byari kuba ari bike cyane. Kuko bwamuze muravyibuka, ubukoroni bwo burya bwama busubirirwa, burashobora gusubirirwa n'ubundi. Urashobora kuva mu bukoroni bumwe ugasanga winjiye mu bundi. Iyo abantu badashingiye ku kuri, badashingiye ku butungane, badashingiye ku mwidegemvyo no ku rukundo, muva mu bubi bumwe mukaja mu bundi, muva mu buja bumwe mukaja mu bundi buja, kandi ubuja bwama bwihamagara, nta numwe butegekanya mugabo burihamagara. Ngira n'ivyo namwe mubona mu vy'intwaro yo ngaha ku isi yose. Murazi wa muvuzi w'umuduri, muhora mwibuka wa muvuzi w'umuduri Manuel, yari yabayeho ku bazungu. Manuel n'umuntu ava hariya muri province ya Buhumuza mw'iparuwase ndayibagiye, ariko narigeze kumubona uwo. Ariko sivyo nagomba kuvuga umuduri mwese muzi. Aha nariko ndababwira nti burya abantu batagize attention, batabyitondeye, bashobora kuva mu buja bakaja mu bundi, kuko ubuja burihamagara. None ubu Manuel yavuze umuduri, mbere umenga yari yatumiwe kwa Président, ariko si ubu yarahwereye no guhwera. Uwo Manuel ntakiriho, ariko ngo yari yatumiwe kurya nyene abantu bazi kutugenegene batumigwa ibukuru kugira ngo baze kuryosha ibiyago. Hanyuma yaravuze akantu k'umuduri nyene wiwe, akavuza ngo diriri, ngo twakize abanyamahanga ntituzokira ibinyamasunzu. Bati mbega ibyo binyamasunzu uwo Manuel avuga. Kuri uyu munsi rero, mu gukengurukira umukama wacu yemeye kudupfira ngo aducungure, muze dusaba Imana inema n'ubutwari bwo guheba ikibi, cane cane cube gito nk'ubu bwa Pilato. Yabonye ukuri ntagukurikize, akigira sindabibazwa, kumbure yiyumvira inyungu ziwe n'izabiwe gusa. Muntu wewe ufise responsabilité, haba mu gihugu canke ahandi, ukaramuka ushinze ingingo iciye kubiri n'ukuri, iciye kubiri n'ubutungane, iciye kubiri n'umwidegemvyo w'abantu, iciye kubiri n'urukundo, menya ko uriko uritera kuzoba iciro ry'umugani nk'uko kwa Pilato. Yari gushobora gukoresha ububasha bwiwe kugira ngo abe rurangiranwa mu bantu bazi gukiza intungane. Murumva ko yabaye, basigaye bamucako umugani ngo yaciye nk'ugwa Pilato. N'abatemera, kandi uretse ko uri kurikwegera, uriko urasigira umugani mubi abawe. Dusabe kandi inema y'ukutaba nka Yuda yahemukiye umukama yari yabaye n'umugenzi wiwe,
mu kumugurisha. Burya ikibi cyo guhemukira Imana no guhemukira abagenzi, baba abo tubana, abo dukorana canke abo muri politike, n'icaha kibi cane. Uretse ko kizana ingaruka mbi cane mu kibano no mu gihugu, ukigize wenyene ubwiwe aronka amaherezo atagira uko avugwa nk'aya ya Yuda. Uko kwiyahura kuvugwa nk'uko nabibabwiye, ni kurya kwamana ikintu kiguma kikuniga ku mutima kubera ikibi wakoze. Ukamana ikintu kiguma kikuniga ku mutima, kuko naho ubuhemu bwawe womengo bwosa n'ubukwambitse ikirezi, ni ca kirezi kitakura ikirezareza ku mutima. Ubwa nyuma twongere kandi dusabe inema n'ingoga zo kutaba amahindagu, cane cane mu vy'ukwemera kwacu nk'iri sinzi ry'abantu. Abamwumvise bariko barakoma induru ngo napfe napfe, nibo bari babaye abambere mu gusasira Yezu izo bambaye aje nk'umwami. None ngaba babaye n'abambere mu kwikurira Yezu agashambara bagomba kwapfa. Dusabe. Yezu mukiza wacu, turagusavye ngo kubwo kubabara no gupfa kwawe, Imana idukiza akabi kose kajana abandi ku musaraba. Amen.